iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike, ubutungane be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Tugiye kugaruka muri ano makuru kwibara rikomeye cyane ryabereye ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Hari ku kibuga c'indege ca Bujumbura hagati y'isaha 3 n'isaha 4 z'igitondo, aho abarundi bashika 200 baja i Dubai muri Emirates Zarabini barashitse ku kibuga c'indege. Bari biteguye kurira indege ya Air Tanzania y'isaha 6:10. Ivyangombwa vyabo vyose vyari bikwiye. Harimwo pasiporo, visa Dubai ndetse n'amasezerano y'akazi muri Dubai n'ibindi vyangombwa. Umupolisi ku muryango arabisuzuma abona birakwiye. Abajije ngo ugiye hehe, ukishura Dubai. Yaca kwereka ahantu hahagaze abagabo batatu. Bano bagabo batatu baca bafata ivyangombwa vyawe, bakakujana ahantu ku ruhande bakakubwira ko baserukira igisata ca leta kijejwe amashiramwe arungika abakozi hanze. Bano bagabo babwiye bano barundi ko badafise urusha rwo kuja Dubai kubera batarungitswe n'amashiramwe yemewe na leta. Tubibutse ko bimwe mu bivugwa kandi bizwi aya mashirahamwe arungika abakozi mu bihugu vy'Abarabu harimo nka Dubai, Qatar ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye vy'Abarabu harimo na Oman, yose ari amashirahamwe y'abategetsi bakomeye. Bikavugwa yuko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo afise ishiramwe rirungika abakozi muri ivyo bihugu, ndetse kandi n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Njerena Ndayishimiye nawe akaba afise irindi shirahamwe rirungikayo abakozi. Sabo bonyene kuko hari n'abandi bategetsi batandukanye nabo bafise amashirahamwe arungikayo abakozi. Tubibutse ko aho hari ku munsi wa mbere igenekerezo ya 18 myandagaro y'umwaka wa 2025. Ico gihe rero impari zarakomeye cyane. Babagabo bigiza kuri abo barundi bafashe mpiri. Abarundi bati dusinyire ko inkurikizi zo kuba dusivye urugendo zizoja kuri mwebwe mutubujije kugenda. Babagabo nabo baravyanse. Bamwe muri babarundi batangura guhamagara abategetsi bazi. Bari basavye kubonana n'umukuru w'ikibuga c'indege barabankira, babishura ko babandanije kugorana baca bapfungwa. Bano barundi rero nibwo baciye bahamagarira radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Abamenyesha makuru baraza. Komanda w'ikibuga c'indege nawe abaramenya ku kajagari araza kubaza ivyo ari vyo. Niho yavuga ko ivyo bintu abo bagabo batatu bakoze ari amakosa, ko we atigeze amenyeshwa ibiriko biraba. Aca aravuga ko kuba barundi ko babarundi babareka bakabandanya urugendo. Nibwo gusanga indege yamaze kugenda. Komanda w'ikibuga c'indege categeka ko babagabo bari amafaranga yo guhinduza amatike kugira babarundi baze bafata indi ndege kuwa gatatu hakurikira. Babagabo batatu barafotora amatike yabo bakoreye ikibi, bemeza ko kuwa gatatu bazoba babaguriye amatike mashasha. Abaje kubaza aho bigeze ku munsi wa kabiri imvugo yari yahindutse, bishuye ko boja kwitwarira abo bagabo batatu. Ese barabitwarira hehe? Komanda wa aeroporo no kuvuga w'ikibuga c'indege baramwandikiye nawe ubu ntiyishura. Aka kagwi kakoze ivyo bintu vyose ku kibuga c'indege kari karongoye n'uwitwa Levoka Nzambimana. Aho kuwa mbere abaje ku kibuga c'indege bamusanga yambaye ikositimu. Abapolisi bo baboneka ari we bakorera, nawe akagira ububasha bwo gufata ivyangombwa vy'abarundi akababuza ingendo zabo. Ese uyu muntu akura izi nguvu hehe? Ese ajejwe ki mu Burundi? Mu makuru ahari nuko uyu muntu ari gihangange kandi gikomeye cyane, ndetse bikaba binavuga ko ari umwe mu bagiye baranekera President Evariste Ndayishimiye amakuru atandukanye ku bihangange bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Reka uyu Revoka Nzambimana tumugaruke ko. Nzambimana Revokati avuka ku mutumba wa Gisonzoka zone Mubanga komine Ruhororo ho mu ntara ya Ngozi yahahora. Yize amashure yisumbuye kuri Lycée Musenyi, aho abo biganye bavuga ko atari yoroshe. Indwi nke imbere yuko akora ikibazo kirangiza amashure yisumbuye, yafashwe yasahuye inzoga zari muri depo ya Patiri yari umuyobozi w'ishure, aja kuzihamba acarirukanwa. Amashure yayamariye ahandi mu mwaka ukurikira. Kaminuza yagize muri ENC igisata c'icongereza, yaranaronkiye diplome ya master.
abo biganye bakavuga ko yari imbonera kuri komeye, akigamba ko ari mu bisha bakoze imyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umwe yagize ati iyo ariko aravuga bishwe umwaka w'ibihumbi 2015 yabivugana umunezero mwinshi ngo twarishe abamanifestant kugezaho ikidenderi cy'amaraso yabo usanga gitemba hasi. Abo biganye bakavuga ko batazi ko yabivuga kugira yihambaze canke ko yabikoze koko. Ikindi yakunda kwiyemera ko nuko azinanye n'abategetsi benshi. Uwundi biganye ati uyu yahejeje kuri ANS yakunda gutera ubwoba abanyeshuri n'abigisha akazinanye n'abategetsi mbere ko yama no ku kirimba c'umukuru w'igihugu ko bivuganira. Yigira imbonera kuri shoboye vyose, ahandi akavuga ko akorana n'iperereza. Uyu Revoka Nzambimana yarakoze kwa ombudsman no gusigura umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana nk'ujejwe imfungurwa abo bita ba maître d'hôtel. Ntivyoroshe gutahura ingene w'izicongereza yagiye kuba maître d'hôtel. Bishoboka ko yarajejwe guperereza ubuzima bwa Edouard Nduwimana. Ico bikoze yahavuye yirukanwa yagirizwa ko yahatswe gufata ku nguvu mwigeme yaba kwa Edouard Nduwimana. Uyu Revoka Nzambimana yarakoze kwa Reverano Ndikuriyo aho yarajejwe guha cours du soir abana bandi kuriyo. Yahavuye aba muri urwo rugo yamukamwo imbonera kuri kaze cyane mu vy'amakarashishi. Muri kino gihe Revoka Nzambimana akorera ishiramwe ryo kurungika abakozi bo hanze y'igihugu cy'u Burundi ryitwa Kora Recruitment Company. Ese benshi bakibaza uyu muntu yakoze ibi vyose izi nguvu azikura hehe? Uti bishoboka gute ko umunyagihugu yinjira mu kibuga c'indege akabuza abandi banyagihugu kuja kurira indege mbere akanafata ivyangombwa vyabo? Ese bishoboka gute ko abapolisi bakora ku kibuga c'indege bashobora gukorera umunyagihugu asanzwe bakanamufatira abantu bari bagiye kurira indege? Bishoboka bite gute ko komanda wa aeroport w'ikibuga c'indege abona umunyagihugu yabujije abarundi kurira indege akavuga gusa ngo nta muzi, hanyuma agakora ibiganiro hagati y'abakoze ivyo nabo yagiriye nabi? Isaba iki kugira ngo komanda wa aeroport yafashe ivuga ko Renova ingingo komanda wa aeroport yafashe ivuga ko Revoka Nzambimana ategerezwa kugura yandi matike yabo yacereje mu nyuma yihindukiza akavuga ngo nibaje kumuburanya? Izi nguvu za Revoka Nzambimana yoba zikura hehe? Ishiramwe Kora Recruitment Company Revoka Nzambimana akorera ryitwa ko ari ry'abagabo babiri aribo Amani David ndetse na Sengiyumva Janvier. Uyu Amani David ni umuhungu wabo wa President Ndayishimiye, mu gihe Sengiyumva Janvier we yahagarikiwe ku bugeni Palais de Mariage na General Emmanuel Ndayiziga asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'iperereza SNL. Uyu Emmanuel Ndayiziga nawe akavugwa nk'umwe mu bayoboke ba General Ndayishimiye. Ese ubwo ngo inguvu zidasanzwe za Revoka Nzambimana saha ziva nyene? Ubwo be nishira hamwe si abandi batanditswe mu mpapuro. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu rurafise urutonde rw'amashiramwe yitwa ko ari yarungika abakozi hanze y'u Burundi. Igice kinini cyayo mashiramwe yegukira abategetsi bo hejuru nka Reverano Ndikuriyo, abakorana na General Ndayishimiye, abaryango ba President Ndayishimiye, General Prime Niyongabo ndetse n'abandi. Aya mashirahamwe usanga kenshi yanditswe ku bandi bantu. Mu ntango urudandazwa rw'abantu cyane cyane abakenyezi n'abigembe baje muri Arabia Saudite na Oman rwari rufiswe n'abigenga. Mugabo mu kurengana ku kibuga c'indege batangishwa amadolari 300 yagabugwa n'ibihangange bikeyi vyarimwe Bunyoni ndetse n'umukuru w'iperereza wa Nkurunziza. Ku mwaka abo bagabo baragabura yarenga miliyaridi 200 z'amafaranga y'amarundi y'ico gihe, ubu yogera ku miliyaridi zirenga 60. Ubu vyarahindutse rwose, abategetsi bafashe urudandaza rwose mu minwe mbere batera baja ku rugero rwo kurondera kugira ico baronka ku mafaranga abakozi bahembwa hanze. Ku kijanye no kurungika abakozi Dubai, aya mashiramwe y'abategetsi ariko arakora ubusuma budasanzwe. Umuntu bamurisha miliyoni 15 kugira ashobore gushikayo, agezeyo agasanga bamwivye imiliyoni ziri hagati ya 5 n'8. Benshi bagira bagasanga ari vyinshi babwiye ko barihiwe atari vyo, bagashikira mu ideni rikomeye bazoriha bameze nk'imbohe kuko na pasiporo bashika bazakwa. Aba kandi barahindwa ko bagiye guhembwa hagati y'imiliyoni 3 na 4 z'amarundi, bagasanga bariko barahembwa hafi 10 cayo babwiwe.
bagenda babwiye ubuzi bwiza bazokora, bagezeho bagasanga nka bose bashikira kuba aba edemaso bakorera ku ruzuba rwa dogere 50. Hari abashobora ubwo buzima n'abandi bwankira rwose, abo vyankiye ntibaronka uko bataha kubera amadeni y'umurengera baba bafise, bakaba benshi bavuye mu Burundi bagurishije utwabo twose canke bafasha amadeni mu mabanki no mu bagenzi. Aya mashiramwe y'abategetsi ntashaka ko hari abarundi bamenye ko bagenda batayaciyeko. Ni amashiramwe besha ko hari ivyo afasha abakozi baja muri ivyo bihugu, ariko ni ikinyoma c'abategetsi bakeneye kununuza umurundi yigorewe bagashaka kumujya kugeza ku kanyuma. Bagira kwica igihugu nakazoza kugwaruka bakongera kandi bakarugurisha bakarujya n'utwo rubiriye akuya. Ukoroni Uburundi butwaye muri kino gihe abategetsi babadandaza kandi babasuma aho amategeko atagikora. Inzego zisa n'izakoteshejwe ku nyungu z'akagwi gatoyi. Abantu nka Revoka Nzambimana ntabwo ari ibihangange koko, ahubwo nabo ni imbohe mu zindi, gusa bo bararekuriwe kwiyemera ku zindi mbohe nyinshi cyane zitagira isanganirizo na ritoyi. Ni imbohe zirekuriwe guhohotera izindi mbohe. Ububasha budasanzwe rero Nzambimana yerekana ngo ni nguvu z'ibihangange bidashima kuboneka, nk'uko amakuru ya Pacifique Ninahazwe abitomora. Pacifique Ninahazwe kubirabana n'iyi nkuru akaba yasoje avunira akagwa abategetsi. Atabo bantu muhabwa ngo naba Maître d'Hôtel mu bamuzi ko ari abakozi b'iperereza bajejwe kubaneka. Edouard Nduwimana yahawe Maître d'Hôtel yishikira ku kirimba kwa Ndayishimiye. Maître d'Hôtel ni umuntu amenya amabanga yose yo muhira agatanga raporo no kubiyago vyose mukora. Mu bamwibuka kandi ngene Nduwimana ko akabanza kumaramazwa. Siwe yabonye bamupfa gasoni bamugira ambasaderi muri Nigeria. Revoka Nzambimana ntiyagarukiye ngaho kuko yakoze no kwa Reverano Ndikuriyo yongera ba mu rugo iwe. No kuvuga ko umwishikira wa Ndayishimiye yashoboye kuba mu rugo rwa Ndikuriyo, umukeba wa Ndayishimiye. Uye nabayimbonera kuri komeye ijerwa amakarashishi kwa Ndikuriyo. No kuvuga ko yamenye imigambi yose ya Ndikuriyo muri vya bihe yararakoresha amanama y'ijoro mu mbonera kure. Abandi bati ese mwamwibaza gute ko mwamwibaza ko Ndayishimiye amenya gute amakuru y'ibibera mu ngo z'abategetsi? Sinje no hahera eyo na makuru yatangajwe na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Ndeka ano makuru yacu tuyabandaniza ku bindi biriko biravugwa ku mabi y'igipolisi mu mitakata. Umupolisi yakomerekejwe cyane Muranungu, umukenyezi yakomerekejwe cyane we akaba ari mu bitaro. Muri komine ya Bubanza intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu ishavuriraniga ku bantu. Kwigenekerezo y'umunani Myandagaro heze hari umugore yakomerekejwe cyane n'umupolisi akorera ku ishure ry'intwazangabo mu gipolisi. Uwo yagirizwa ko ari umurozi, kuva ico gihe arapfunzwe. Nawe uwo mupolisi yikekwa ko ivyo byose yabikoze aborewe ntarigera hanwa. Ivyo bigatumisha vuryongerekana mu banyagihugu. Gukubagugwa bikomeye. Kubwabo bibonye uwo mupolisi yarakubise bikomeye uwo mukenyezi bituma akomereka cyane. Ivyo vyatumye abanyagihugu bo mu micungararo bashavura bashaka kwica uwo mupolisi. Iyo hadasiruka abagenzi biwe baje kumutabara ntiyaharokoka. Kubwo abanyagihugu utiharabaye kurenza urugero bitovugwa. Nubwo bagumye basaba ubutungane wakoze iryo bararabandanye yitembereza atacu yinona. Uti akingiwe nabo bakorana kandi haswe kwica umukenyezi ataco amuziza, niko umwe mu bahuza agaragaza umubabaro. Umwe mu bajejwe intwaro yemereka imenyesha makuru SOS Media Burundi ayo makuru y'ivyabaye, akavuga ko atawurahanwa gushika ubu. Uko kudana rero kugatuma abanyagihugu bamwe bumva ko mengo baratawe, bakabona ko inzego z'umutekano zikingiranira ikibaba hagati yazo zirenganya umunyagihugu. Aha abanyagihugu basaba ibihano ruhasha. Kuco bita inyifato y'ubunyamaswa, abanyagihugu basaba ko ubutungane bwo kurikirana uwo mupolisi akanahanwa kugira ngo mabi ntazosubire. Abapolisi nabo bagahamagarirwa gukingira abanyagihugu kubahungabanya. Twifuza ko ubutungane bukora nk'uko bivugwa n'umwe mu bo mu kibano. Gushika ubu ntaco igipolisi kirashikiriza. Mu mitakataka ishavu ni ryinshi, bakababazwa nuko amategeko adakora kubategerezwa kuyashira mu ngiro nk'uko abanyagihugu bo ubwabo babitangaza. Ngero n'amakuru ragizwe ko muri kano kanya cyane cyane ku vyariko biravugwa kuri iri bara rikomeye cyane ryabaye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura, aho uyu witi gihangange Revoka Nzambimana yihaye ibara mu gusivya ingendo zamwe mu Barundi n'abarundikazi bari bagiye gukorera ubuzi bwabo mu bihugu vy'Abarabu cyane cyane mu gisagara ca Dubai.
Gusa kandi tutari twasozera aya makuru, Nyabikere abantu 3 bishwe mu minsi 4, Shombo yo ikaba iri mu bwoba. Urukurikirana rw'ubwicanyi ruriko rurahungabanya komine ya Shombo, intara ya Gitega iri hagati mu gihugu. Mu minsi 4 gusa abagabo 3 baratowe ibiziga muri zone, bakaba bishwe mu buryo budatahuritse, bigatuma abanyagihugu buzura ubwoba no kudatahura. Uti ku munsi wa kabiri genekerezo 19 Myandagara, ikiziga ca Nzeyimana Melkiade w'imyaka 48 aturwa ku mutumba Ngugo catowe hafi y'inyubakwa za Lycée Nyabikere. Kuko abashinga intahe benshi yoba yishwe nyuma yo kugurisha inka. Ikiziga cyo cyari cyuzuye k'ibikomere bigatuma haba kwibaza ibijanye n'amaraso yasanzwe mu kanwa kiwe. Iminsi ati mbere yuko ivyo biba ku igenekerezo ya 16 Myandagaro, Cuma Ndikumana w'imyaka 50 yaba ku mutumba Taba yari yatowe amanutse ku giti n'abamwishe. Bukeye bwaho ku munsi w'Imana igenekerezo ya 17 Myandagaro, ikiziga cakataguwe bunyamaswa ca Joseph Nyamweru w'imyaka 42 yaba ku mutumba Muhororo caratowe. Uwo mugabo yatemagujwe bunyamaswa umubiri wose hakoreshejwe igipanga. Kuri ubwo bwicanyi bukurikirana ubwoba ni bwinshi muri Shombo, abanyagihugu bariyamiriza umutekano mu kubandanya kwibonekeza kandi ko atanumwe mu bikekwa arigera hagarikwa. Bagasaba amatohoza nyayo kandi yihuta kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bubisha. Umustaneri wa komine Shombo aremeza ko ubwo bwicanyi bwabaye, akamenyesha ko igipolisi cyatanguye amatohoza. Agasaba abanyagihugu kwihangana no gufasha mu gihe cy'amatohoza akiba. Garera makuru ragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa, bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezegire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.